aya niho hari umugozi. Umutwe nguyu arunamye araba munsi, hanyuma amaboko aboheye imugongo. Inkokora zifatanyirize ngaha aya n'amaboko n'utugufa tw'amaboko asanzwe. Hanyuma uyu nawe we bari bamuboheye amaboko imugongo, si mu nkokora ariko mu maboko niho bari bamuboheye, mu bikonje niho bari bamuboheye. Umutwe nguyu nawe amaso ari munsi, aryamiye inda, aryamiye yubitse inda, amaboko yaboheye imugongo. Na mugenzi we hakurya hariya nawe niko ameze, amaboko ngaya akaboherwa imugongo ngaha. Aya n'amaboko ibyo mu bikonjo, hanyuma andi magufa y'umugaya akaboherwa ngaha umugongo. Umutwe nguyu nawe urabona ko amaso araba mu kuzimu munsi, bamutaye yubitse inda. Nawe we inkokora ziri hari ariko amaboko yarabosha hajya aya. Ni nkurya buriya muntu nawe niko bimeze. Hanyuma hari n'imitwe twasanze muri iki kinogo idafise ibihimba, bivuga yuko hari imitwe bazanye yonyine nta bihimba biri kumwe. Abantu baciwe nico kintu bashaka kumenyesha muri aka kanya. Aha ni mu ntara ya Bururi, komine Bururi, zone Muzenga, musozi wa Kiremba. Umwe mu misozi yatawe ko abantu bishwe mu mwaka w'1972 maze bagatabwa mu binogo rusange. Mu nyuma y'intara zitari nke, umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe mu ncamake y'igifaransa bamaze kujamwo, ubu naho bageze mu ntara ya Bururi. Aha rero turabereka mu ntango mukaraba mukabona, hanyuma iyo duhejeje n'ubundi turege tukasubira tukabatuma ko twabwira tuti mwe mwabona ngibi byo twakuye mu ngibi. Aho tubahamagaye dutangura nitwasozera kandi tuzobahamagara mu bibone. Umwe mu bacitse ku icumu muri yo ntara ya Bururi arasigura ingene byamugendeye n'ingene yakize. Ku munsi wa mbere itariki nizo ndibuka, ukwezi kwa kane umwaka w'1972 sinaziye mbona umuntu asanze muhira nari nkiryamye, cyambere ati ngo nari ncambere mbere uyu muntu yarinde, uyu muntu gusanzwe ujyana kakazi mu kakazi ya mupolisi brigadier cyambere ati nari ncambere n'akareta ati dusubire inyuma tuzi zana hari komine cyashira ahantu mu kanwa ka korodoro kariho. Rero nashitseho bwa mbere ntibanankubise, abandi baje mu nyuma baca babakubita babaziyo bamye bashika aho ndi baza biteye. Ni bandi babakubita? Abapolisi. Hanyuma rero aragera umwanya rero tuduze muri Nyakanga ngo twarashika hafi y'ijana. Mu nyuma hageze ku mugoroba baraje ko kungemurira abo muhira, bashobora ati aho guhave ntukomereke. Nyuma rero ku mugoroba hageze ku mugoroba bashaba akakaza nyirazo ariko arakarisha n'upanga yagomba twicisha imipanga, aca haza imodoka y'igisoda. Haje imodoka y'igisoda baca bababwira bati hari abantu ngaho, bavuga mu gifaransa ngo sohora batatu basohora batatu barasa. Twebwe rero dusohoka mu nyuma turi batatu nye, babiri baca biruka bagenda babatumbere bababona genda kata impande y'ikomine ninjye mutara kari hajya hari ahantu hari ikintu cy'ikinogo kirimo amazi n'umutwe amazi yangera ngaho, akaba ibintu by'ivyatsi byari hejuru. Naza numva baca hejuru bagira ngo umwe ngo yaciye aho tuzi yazageze. Cyangera mu gatondo rero ndavayo sinashikiye mu hace ngenda ku wundi muhanda, umuntu barandondeye. N'iki kinogo cyaje gute ngaho? Cyari bimeze gute? Ibinogo byari bisanzwe, hari amatwarete bari barubatse ngaho. Amatwarete? None baba bakura hariya bazana ngo nyene cyangwa babanza kubabo baca bakwega muri icyo kintu
bakwega banuga muri ico kinogo. harabo warabuze muri abo Yego handi bahaza abo twari kumwe yitwara Ruka ni benshi twari kumwe sinabizi. Ico muhuriye ko niki abantu bafatwa ahanini kugira ngo bazane kwica wari bande baba bahuriye kuko cyane je nabonye uri mu polisi waje kumufata ari mu polisi kandi no mu nyuma niyo yaguma bashoreye n'abakura impande zose baza uwo mutakazanye. hari abakenyezi barimo muri abo bafatwa oya babagabo gusa none bazirikiye ko barasambishije gusa barasambishije uwo Ruka bamaze ngo vuga ngo ngende ngo mwagize ngo misi mikuru ko abantu bapfuye ati nta misi mikuru twagize kabwirane nta ntambara yabaye ngaho haye gushorera mbere bagenda babashorera n'intama wowe uramaze kurara muri ico kinogo burakeye uravuyeyo mu nyuma byakurikiye gute? Mu nyuma je nashikiye ku wundi muhanda nashikiye mu ko barandondeye barambu ariko mu nyuma baje batwara papa batwara ngo bwimo baje ntwara papa n'undi muhungu kuko wanje yiga kuri atenujungo namuyomba. Ico gihe abo nivyo abo mu muryango barahavuye kumva ubwo gwimo gutwaya abantu. Mu nyuma hari byakurikiye wahavuye uva ngaho urahunga canke wagumye ngaho canke mu nyuma barakuronda ngaho naringeze mu gatandatu ariko naciye impera ishuri byose. nawe buramatari w'iyo ntara Leonidas Bandenza amaso akavuga ko yishimira igikorwa c'umugwi Severe kandi akanashikiriza ko abatanga umuco ku vyabaye mu mwaka w'1972 bazokingirwa ubuzima bwabo ntagire ubajya ugwara. Igikorwa n'inkoramutima kugira ngo abarundi n'abarundikazi bose bamenye ukuri ingene ubwimo ngene rwabateye mu Burundi ingene rwagenze kugira ngo bamenye n'ingene byose byaragenze kuko bamwe bavuga uku abandi bakavuga ibi mugabo niwe uzoduha ukuri nyakuri ku byabaye muri no ntara ya Bururi na cyane no mu gihugu cyose murazi ko bitabaye ngaha gusa yego nibyo byatanguriye i Bururi no mu Rumonge n'Imakamba mugabo n'igihugu cyose cyaciye candukirwa n'ubwo bwicanyi butagira izina. Ibyo rero twizeye yuko bizofasha ariko kanya keza yuko abene igihugu botezuka ku mutima bamenye ibintu ingene byagenze kandi ndetse bakafasha nuko abo usanga barasinzikaye ku mutima bo bohanuka kuko aho usanga n'ubu bagifanya ubwoba kandi inarabibonye z'ico gihe nibaza ko zizotanga ukuri zivuga ibintu ngene byagenze kuko mubonye ibyo bariko barakora ngaha kera bamwe bavuga ati hajya ni ku matwarete canke n'ibinogo bisanzwe mugabo urabona ko ukuri kuboneka yuko hari abantu batawe mu binogo ari nkuko duheje kubibona ibi rero bikazotufasha yuko dutahura ukuntu ngene byagenze n'ingene abantu bobohoka ku mutima no kugira ngo abantu bakure akarorero keza yuko ata muntu yo kwica ubundi canke ngo mubeshere kubera ikintu kiriya kubera gusanga bagira ati naka no mujane yanya kubera ndamufitiye amfitiye amahera ati nawe nyene muri byajya bicanye canke muri yari mu migwi imeze kugira umuntu ntapfe azira ubusa abeshewe n'abandi aba nabo muzoronka muzoza murabona muri ayo makomine babaza bazovuga kuri nyakuri kuko benshi hariho byabaye ko hariho n'abandi banyegejwe n'abandi babanyi kandi bakiriho kandi bavyemanga ati naka nakize kubera naka niba yanyegeje kubera yamubanyi kandi twabana neza hari n'abavuga ati ntabwo nigeze mbona ngaha mugabo babanyegeje haba ku bahutu cyangwa ku batutsi byose byarabaye nakoze. Haracyariho kumbure abenegihugu usanga bafise ubwoba bwo kuvuga ibyo bazi mwebwe nk'intwaro abenegihugu muzobafasha gute? Iby'ubwoba nibaza yuko ubu aho tugeze turazinanye benshi mu kibano nta muntu yoba kigira ubwoba kuko se umuntu azovuga ngo je ndaje kukwica
kubera babikoze ni generation zikuze cyane. Ibi navyo avuga ati byabikoze naka turamuzi, si kuvuga yuko abana biwe bazoca bavuga ati nibo babikoze. Umwe wese akora yakoze icaha amni ku gatwe kiwe si umuryango cyangwa se ubwoko kakumwe bavuga ngo niba uvuga uti ni naka. Ibi rero bizofasha yuko nukuri ivyabaye bitwigisha biduha akarorero keza. Nico gituma twavuga tuti umuntu yo afise ico yoshikiriza ku vyabaye atogira ubwoba, kandi nta kuvuga ukuri uvuga ati ukuri kuca mu ziko ntigusha. Avuze ukuri ntuzokurikiranwa, ni kugira ngo tumenye ingene twokira kuri ibi byaba byarabaye ku myaka yabaye imbere yacu. Eka n'ibyabandanije nk'uko bavuze kuva 1980 igihumbi kimwe n'amajana 1985 gushika mu 2008, nk'uko bavuze ati ibyo muri 72 abantu hasigaye abantu b'inkeho abo barabibonye usanga bakuze. Atereka tutangwe ku byabaye ukuri ntituzotujane tutarakumenya n'iyindi myaka yose. Nibaza yuko bazotuma ko atangorane bavugisha ukuri, kuko ngaho umuntu avugishije ukuri nta muzomwiruka.